aravuye muri koma. Ego. Wow. Shiri. Umwana wacu aravuye muri koma arahindutse. Urakoze ma. Ahubwo nyaruka twite kwa muganga tumira. Nyaruka. Bira. Urukundo ni rumwe kandi ruba mu bantu babiri. Kandi na Angeli ni kubera iki gwagutwaye jewe rukansiga. Urukundo sinigeze ndarumenya kuko iyo nkarumenye simba ndiko ndicuza. Wa rukundo urinde wowe utandukanya abikundana ataco bapfa. Sindagushaka nta nuko ndagukeneye muri jewe. Ntuzongarukemo kuko wamaye kwicuza mu buzima bwanje. Wa rukundo we urinde. Adamu yemeye gucumura kubera urukundo yakunda Eva. Romeo yemera gupfa kubera urukundo yakunda Juliette. Wowe uri gutegura iki ku buzima bwanje? Ndibuka twatujambo twiza uhoza umbwira atuzohora uritara rimuriki ubuzima bwanje. Ubu ndi mu mwijima. Wagiye ko nakibona umuco mu mutima wanje. Angeli uriye bizohezwa no kumvikana ndi mu mwijima simbaniyo njangaca nibuka cagihe unsezeranya kutazonsiga ndikwiruka ayasishika nkarabiyo mvuye niyo ngiye bikananira kubivamo. Angeli. Umeze neza? Mama. Ndakubaze gato. Ariko ushobora kubaza kandi ntumishunge tukuri. Ngiki cishije nyuma yo kuvuka kwanje gituma papa wanje ariko aransaba imbabazi ndamubare ko vyakoze. Angeli. Uri Imana irakunda umuntu atanga imbabazi. Nubwo wowe utazi icyo wakosherejwe. Papa wawe ko yibawutse gusaba imbabazi umwana wiwe muhabarire kandi ubikuye ku mutima. Naye ndagusezeranira ko numara gukira ukamera neza. Nzokubwira ikintu yagukoshereje gituma gusaba imbabazi. Sir, Nsezerana. yes, I promise you. Kandi witeye. Sawa. Ntanashusha.
Allo? Onkre sinzi ivyo ndiko ndabona. Sinzi ko ndi mu ndoto canke ndiko ndererwa. Amaso yanje ariko anyereka Brighton. Sa? Brighton ni muzima? Ibyo uvuga ubifite icemezo? Canke nibikuriye? Onkre, ni isaha tuvugana. Brighton ndiko ndamubonesha amaso yanje. Nibwo buryo bwonyene bwari busigaye kugira ngo mbohore umutima wanje. Nimba ivyo uvuga ari byo, umufotore hamunzanira icemezo. Iki ni cyo gihe kiza cyane cyo kwicuza. Nkakosora amakosa nakoze. Nimba Brighton akiri muzima. Sawa. Sawa. Angeli. Ma, Uracakunda ikiga kweri nawe ryagukoreye? yankoreye ikigama. No, wapi ntabirenze. Iryo kinga ni papa yari kuguriye. Kuko wari urikeneye. Rero ko ryari ryarapfuye, nari nzi ko wagikuye. Ntago nari nzi ko hazogera igihe ugasubira kurikora. Ma, uburyo mumbwiramo amajambo biboneka nk'aho ari kahise kanje muzi ce ntazi. Wapi mashiri nawe. Oya nta kibazo gihari. Ahubwo ntugira ahantu uja yuko kutaramera neza, okay? Onkre, bigiye kugenda gute? Ko Brighton agarutse. Iyo nakurungikira ifoto wari kwibaza ngo ndimvyo ndiko ndabesha. Wewe udungikira ifoto? Ahubwo ko nayirindiriye nkayibura. Onkre uri mukuri? Shaka kubitarashika reka ndayikwereke. Oh my god. Onkre ati ko dupfuye. Habaye iki? Nayirungitse kwa Angeli. Oh my god. Abo dukora ibishoboka kugira ngo tuyifute muri telefone ya Angela atarayibona. Kuko yoyibona byamwibutsa byinshi. Je mu modoka twirukanye muhira. Turaco gukora. Mama, ariko ushobora kubaza. Hari umunsi nigeze kuvyuka ndisanga ndi mu bitaro. Mbajije muganga ambwira ngo ni Urukundo. Iske amuseko. Urukundo ni iki? Urukundo ni ibanga. Romeo na Juliette bagerageje kukwigisha abantu. Birangira bapfa. Adamu na Eva barakundanye cyane bibaviramo urupfu. Bisanga mu buzima bw'urupfu naho Imana atari bwa yarabateguriye. Ico kibazo wibaza rero abantu benshi baracakibaza kandi ubu kiracyari ikibazo. Inkuru yawe ifitanye isano n'urwo rukundo wibaza. Rero mbwira mama. Bihuye gute? Angeli,
ibyakubaye ko saa 10:30 reka tujye gufungura saa 10:30 igeze uze kunyibutsa ndakubwira inkuru yawe sibyo uzi ko nibagiye telefone yanjye mu cyumba cyo kwitonda mu wadenera hageze amarira n'umubabaro bizoheza no kumvikana ndi mu mwijima simfaniyo nca nibuka ca gihe usezeranya kutazosiga kananira kubivamo. Amour c'est quoi? Je dis, amour c'est quoi?